Ihinguriro mwejeje kubaka ni ihinguriro rikomeye cyane riko riteza imbere igihugu. Abivuga ati ni ihoteri, mugaje mvuga ko ari ihinguriro. Ni ihinguriro kuko rigiye kurema ubutunzi bw'igihugu. Igihe mwaryubaka hariho abahatoreye akoyogwe, hariho abaharonkeye igikorwa. Uburyo bwubatse ngaha, hariho abenegihugu nabo bahatoreye agahengwe, baraharonkera igikorwa kibaho udufaranga two kwikenura. Muri wa mugambi wo kumufuko rero uronka agafaranga mwarabumfashijemwo, kandi mubandanya mudufasha kuko nabonye yuko hatanze ibikorwa ku batari bake bazobandanya bahakorera imiryango itera imbere. Turabakengurukiye ko muriko muratanga akarorero ko wihebeye Imana atari gusa kuguma mu isengero, mukerekana ko no gukora kugira ngo nyimutunga naco ari ubutumwa bw'Imana. None rero tuze turahanura abarundi twese tuje ku kivi. Murakoze cyane gutanga akakarorero kuko nabandi bazoboneraho. Hariho abavuga ngo bafise amashirahamwe wadaharanira inyungu za politike, bagaca bibaza ko ari ukwicara ngaho bavugira ku maradiyo gusa banegura umenga ni nderetse gusa. Ntibabonera aha yuko bakwiye kuza barerekana akarorero.